Igicaniro ni radio itanga ibiganiro bishikira umutima bikaganisha abayigana kuri rya soko ry'uburanga bwiza bwamye buranga barundi. Radio Igicaniro iramutswa abahinga babushitse atakindi cyamye kibaranga atarishaka n'ubutwari bishakaje urukundo bikamurwa amahoro n'amahoro. Radio Igicaniro ikinico gituma ndayikunda gatabo nkayikundisha abo tungana reka n'abandute ntibatangwa kuyitangarira kuko idateba mu gutanga amakuru n'inyigisho binovoye kandi binogeje mu bushakashatsi abayitega amatwi bakimbura ibyiza bitatse Burundi bwa Nyaburunga. Abarundi barayamaze bati karahara mu ruganda ntibacura. Kuva Burundi buronka intaye yo kwikukira abarundi benshi bariruhukije ko intwaro yakava amahanga igiye kubava ku gakanu bakitunganiriza ubwabo ibijanye n'ubuzima bw'igihugu haba mu bya politike, mu mibano, mu butunzi eka no mu migambi yo guteza imbere igihugu. Ariko ntibukeka haduka injyane hagati ya bene Burundi zifatiye ku macakubiri y'ubwoko, intara, gusahura itunga rya leta eka byaragaragaye ko ubutegetsi bwagiye burabisikanya butigeze bwitaho neza y'abanyagihugu ariko bwashize imbere inyungu zabo bwite rimwe na rimwe n'iz'imiryango yabo canke ubwoko bakomokamo. Muri make nta burongozi bwiza bwigeze busubira kuboneka inyuma y'igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Mu gihe hariho ibihugu bimwe bimwe harimo mu Burundi biriko bica mu bihe bigoye kubera uburongozi bubi, harakenewe ko wowe wese afite aterera yo kwigaragaza agafata ijambo akamenyesha inzira nyayo irashe ingendo nshasha yoranga umurundi kugira turandurane n'imizi inyifato mbi zizingamitse igihugu cacu c'u Burundi. Hari ibibazo byinshi umuntu yokwibaza. Mbega izi njyane zazingamitse igihugu cacu zatanguye ryari? Zavuye hehe? Uruhara rwa bamwe n'abandi guba rwabaye uruhe? Ni muri iyo ntumbero radio Igicaniro igiye gutunganya ibiganiro bizoha akaryo uwo wese yaba umurundi canke umunyamahanga, umuto canke ukuze, abakenyezi n'ugwaruka baturuka mu mpingo yose y'isi kugira baterere ivyiyumviro vyabo dushobore kubaka Burundi bwacu tubuhesha agaciro iteka n'ijambo bibereye mu makungu. Radio Igicaniro irateye akamo rero uwo wese afite aterera kugira ngo Burundi bwacu butere intambwe mu kurandurana n'imizi inyuruzwa ry'amatungo ya leta, ubwicanyi, amacakubiri eka n'andi mabi menshi yagiye yashikira igihugu cacu. Harageze ko abarundi bava mu gacerere mu guterera ivyiyumviro mu gufata ya mbere kugira hatogwa inzira nyayo yotuma umurundi wese agira uruhara mu ihinduka ryose ribereye mu Burundi bwacu. Radio Igicaniro izoshikiriza ibiganiro bijanye no gukundisha igihugu abayikurikira urukundo, ishaka n'ubutwari byamye biranga basokuru. Ntizohengeshanya gutanga ibiganiro bijanye no gukurikira imico n'akaranga kugira ngo abarundi bagire imibereho ishingiye ku buntu, ubushinga ntahe, ubupfasoni, ubutungane eka n'ibindi byiza abarundi bamye bagendera byingira akamaro ku gihugu cacu maze baba abarundi babushitse bagateza imbere igihugu cabibarutse. Igicaniro ni radio itanga ibiganiro bishikira umutima bikaganisha abayigana kuri rya soko ry'uburanga bwiza bwamye buranga barundi. Radio Igicaniro iramutswa abahinga babushitse atakindi cyamye kibaranga atarishaka n'ubutwari bishakaje urukundo bikamurwa amahoro n'amahoro. Radio Igicaniro ikinico gituma ndayikunda gatabo nkayikundisha abo tungana reka n'abandute ntibatangwa kuyitangarira kuko idateba mu gutanga amakuru n'inyigisho binovoye kandi binogeje mu bushakashatsi abayitega amatwi bakimbura ibyiza bitatse Burundi bwa Nyaburunga.